Hello everyone, turabaramukije mwese twibaze ko mumeze neza. Ego aho iwanyu havugwa make muri ivyura n'amahoro. Hama nkuko mubizi kuri mu kiganiro nk'iki muri kumwe na jewe Eric Nzoyisaba. Uno munsi nkaba naje nifuza kubabwira bamwe abashoboye kwa applyinga canke bashoboye gukina green card. Aba nifuje kubabwira yuko murantunga kubabwira yuko inyishu ari ku munsi wa gatandatu itariki 8 azoba ari mu masaha y'umuhingamo ku masaha ya Eastern, donc ku masaha ya Kentucky ni leta imwe mu mareta agize leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo leta nayo akaba ariyo irimwo abantu bajejwe gufasha abantu bakinye green card canke ico twita Kentucky Consular Center. Rero kwa gatandatu tariki 8 amasaha y'umuhingamo niho bazoshira habona abashoboye kugira abashoboye gutsinda. Hariho nk'umuntu ashobora kubona iyi video akavuga ati mbega bashoboye gutsinda iki, canke basanga ijambo green card kumbure rije mu matwiwe ubwa mbere. Green card ni uburyo leta ya Amerika iha abantu bo kw'isi yose uretse ibihugu bimwe bagashobora gukina canke kugerageza amahirwe yo gushobora kuronka gutsinda, bagashobora kuronka uburyo bashobora kuronka visa bagashobora kuja muri Amerika kubayo gukora kwiga ibintu nk'ivyo. Rero kubagize kuba applyinze uyu mwaka nibaza ko applyinze mu mwaka uheze wa 2020 murantunga mu kwezi kw'icumi. Imisi yose mu kwezi kw'icumi buri mwaka niho abantu bashobora kugira bashobora ku applyinga green card. Naho sukundi uja kuri sibere ikwegereye canke ugafashwa n'umuntu abizi. Hariho ibisabwa byinshi bijanye n'amafoto, bijanye nk'ubunye leta ya Amerika yarasavye ko abantu baza bakoresha passport. Umuntu wese applying ateze kuba afise passport iri valide. Rero ndamaze kubivuga akatari gake. Uno munsi nifuje rero kuza kubabwira ingene ushobora kuzoraba inyishu yawe. Tudatevye abantu bapplyinze mwarahawe ico bita confirmation number canke numéro de confirmation. Iyo confirmation number nibaza ko arakantu baguha uhejeje ku applyinga igihe application yawe yabaye successful. Haraka nimero baguha kanditse ko n'amajambo kumbure bakaca bakubwira ati uga printing canke ukandika ahantu ako kanimero canke ugafotore kugira ngo ukwezi nk'uku kugeze. Ndabutse ko bari mu kwezi kw'icumi kwa buri mwaka. Rero inyishu z'abagize application mu mwaka uheze wa 2020 mu kwezi kw'icumi, inyishu zizoja habona ku munsi wa gatandatu itariki 8. Rero uko uraba inyishu ni gute? Uraja kuri Google, ugiye kuri Google kumbure muri telefone yawe canke muri computer yawe ukashiramo website. Narabwo hariho website z'ibinyoma. Hariho n'abantu benshi bazorungikirwa ama email bababwira ngo mwatsinze canke mwatsinzwe canke mwagizene ngo rungika amafaranga ukuntu tubafashe. Ayo ma email yose n'ububeshi, nta kintu na kimwe nk'ico gikora. Ahantu ushaka kurabira inyishu yawe ko yasohotse uko imeze, uja muri Google ugashiramo site ngira ndababwire. Ku bantu bumva icongereza wandika www no kuvuga ni wezi 3 akaburungu DV program akaburungu state akaburungu gov. Reka nshobore kuvuga mu ndome mu Kirundi canke mu Gifaransa. Naho udatanguza wezi 3 ugashobora kugira DV program akaburungu canke point state ni ST AT na E akaburungu gov ni G G
kubera hariho G, O na V. dvprogram.state.gov ica yuguruka ifise logo ya Amerika yanditse ko US Department of State cyangwa Bureau of Consular Affairs. Ica yuguruka nyene ari website yugurutse ubona ko ari ibintu by'ukuri. Hariho rero ahantu handitse Electronic Diversity Visa Program. Rero ukachubona the DV 2022 Diversity Program registration period between October 7, 2020 and November 10, 2020. All submission processing at this website has finished. Yani uko niko yuguruka bakubwira ko ari byaheze byari byo mu kwicumi guhera tariki 7 kugeza muri Novembre 10 2020. Nukuvuga aho yuguruka gutyo, ariko rero munsi barakubwira 2020 cyangwa 2022 entrance status check hama na 2021 intra status check. Wewe rero aho ucuklika hajya handitse ati check status. Ushizemo wuguruye kuri iyo ugize check status iruguruka, bakakubwira ati welcome, hama bakakubwira entrance status check instruction, please be sure to have the entrant confirmation number, last name change last family name, the year of birth, the check and entry to check the entrant status online. Nukuvuga barakubwira ube uri siyo kuviza ijya nimero ya confirmation, ushiremo n'amazina. Donc ugize continue hari ahantu uguruka bakaca bakubwira ushiremo ico bita confirmation number. Ako naka na ahantu hambere ushizemo confirmation number, aha kabiri urashiramo last name. Nk'ubu nkaje nitwa Eric Nzoyisaba, last name nibaza ko ari Nzoyisaba kuko niyo bavuga ico bita last family name. Nibaza ko bijya bya Eric cyangwa inde, nibaza ko atari izina ry'umuryango, izina ntajya amazina twitwa nyene tuba uravye akazina karyoshe cyangwa kumvikana neza, ariko izina ry'umuryango ni Nzoyisaba. Umaze gushiramo confirmation number, musi ucushiramo last name izina ryawe, hepfo ukacushiramo number 3 cyangwa numero 3 ucushiramo umwaka wavukiyeko, provide the year of birth, the primary for the primary entrant. Nukuvuga ushizemo umwaka wavukiyeko nko 1990 1990 ibintu nk'ibyo ukacushiramo. Ushizemo musi ucubona ico bita character ura typinga, ico bita character baraguha ama characters ubivana n'ingene aparesa ngaha imbere yawe kuri telefone yawe cyangwa kuri computer yawe. Abandi bayita nyabwonko bivana n'ikirundi cyangwa ifaransa cyangwa icyongereza. Nka imbere yanjye ndabona 6 hamwe na C na 6 kandi na A na 4. Rero wewe bivana hari abazo kuzana na B A N cyangwa P I. Donc iyo ni number 4, numero 4. Iya mbere ni confirmation number urashiramo, iya kabiri ni izina ryawe rimwe ry'umuryango, ica gatatu n'umwaka wavukiyeko, ica kane niyo nivyo biharuro cyangwa izo ndome bagushirira imbere ukacuzandika. Uhejeje kuzandika ukugira submit. Uhejeje submit ucurindira ikuguruka. Yugurutse ikintu cya mbere bakubwira amajambo akurikira. Hari abantu batazi ingene watsinze ubimenya cyangwa wabuze ubimenya. Weje gushiramo ivyo nababwiye. Ikintu cya mbere kikwakira bakubwira ati nk'ubu nk'akararo witwa Nestor, reka dufate witwa Nestor cyangwa witwa Ernest cyangwa inde. Bakubwira ati dear Nestor, your entrant in the lottery 2022 has been randomly selected.
has been randomly selected. Uwonye bakubwira ati dear Nestor, your entrant in DV Lottery 2022 has not been, aho umva kuba wabuze. Waronse bakubwira has been randomly selected, bakaca bagusijera munsi haba hari ico bita first notification letter. Munsi baca bakubwira ibintu byinshi, bakakubwira ico ukora ukurikiza, kwari ukugirane, kwari kuja kuzuza ico bita immigrant form visa canke formulaire ya visa d'immigration, ico bita DS26 canke DS 260. Niyo bagusijera ko mu minsi iri imbere mike yihuta waca wuzuza iyo formulaire hama ukayirungika kugira ngo bazoronke uburyo bwo kugirana kubona amadetail yawe, hama bagushire kuri gahunda yo gukora interview muri ambassade. Ngiyo rero topic y'uyu munsi, ico nico nifuje kubabwira. Lowiti mwipange, Lowiti mugirente, abaprayinze mube ready, mube tayari kugirana kuraba ibyavuyemo kugira ngo mumenye ngene mwipanga. Tubifurije rero amahigwe kuba prayinze, abataraprayinga tubatumiriye mu kwicumi kugerageza amahigwe, kumbure Imana ishaka kubikora mukagenda, si ngombwa muje hanze mumva bivana, urinze waprayinga no kuba byifuza. Ubutaprayinze nawe nuko atabizi cyangwa nuko atahashaka. Rero tubifurije amahigwe Lowit Samedi, tubifurije n'amahigwe kandi abazoronka, tukabatera n'intege kandi abazobura kudacika intege, kuzosura kugaragaza amahigwe. Murakoze cyane, Imana bahezegire. Muri kumwe na Eric Nzoyisaba. Tubibutse abatagira subscribe kuri iyi channel, mwadufasha mukagira subscribe, mukagira like, mugapartaja iyi video kugira ngo ishobore gushikira abantu benshi nabo bashobore kugerageza amahigwe yo muri buno buzima. Murakoze cyane.